abantu bashaza ukabona yuko yambaye utuntu ku maboko twinshi batwita ngo nutudede tujya dutoyi ngo nutunyangari yego muri iki gihe jewe nipfutse ihinduka dushaka ihinduka kubaho mitekane inkingi y'iterambere inkingi y'iterambere inkingi y'iterambere ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abakenyezi hadasigaye inyuma ubuzima bwabo. Inkingi y'iterambere Black FM mumeze neza mukenyezi tugeze neza ku isaha 5:05 nyene ni wa mwanya mwiza wo gukikirana ca kiganiro cyacu ca kiganiro cyanyu ca kiganiro kiryoshe cyane ca kiganiro c'abakenyezi n'abigeme novuga ati ca kiganiro cyacu twese inkingi y'iterambere uko tuhejeje kuvyumva rero ikiganiro inkingi y'iterambere ni ikiganiro gica irya nino ubuzima bw'umwigeme hamwe n'umupfasoni tutibagiye amateka n'amategeko abaranga numuderi uyu munsi rero kuri studio za Black FM nkuko mwene vyama muri kumwe na jewe Munezero Fadete nije twama dusangira kino kiganiro cyama kiba ku misi yose ya gatandatu kuva ku isaha 5 gushika ku isaha 6. Twari tumaze imisi turi mu mwigeme mu nkino none uyu munsi naho tugomba dutandukira iki akarimbo kariko karatubwira ati ngo numuderi numuderi mbega umuderi niki mbega aho bakiriho abanyamideri mu Burundi bwacu aho hambere umukenyezi n'umwigeme barambara ibirezi bakambara ibihe tugasanga baraberewe mugana ci umunsi umengo ndabizi none baza yuko ababibona baza bamaze kubibona batarabibona navyo sinza ahantu ariko araraba nagwanda babwire rero bakunze wa Black FM muri ko muratwumviriza kwi radio uyu munsi vraiment muri studio za Black FM imideri yabaye nyene nk'imideri nuko nyene mutabibona mugare kandi ababwira ati ndabibabonera vraiment ibintu birakomeye cyane rero ngaha muri studio za Black FM ndanabwiye ko ntigera nizana ndumwe misi yose mba ndi kumwe n'umushitsi akarimbo kariko karatubwira ati ngo imideri ni mideri nanje nkaba ndiko ndababwira ati nambaye umuderi ndabwira ati ni ibintu bikomeye cyane rero ngaha muri studio turi kumwe n'umutumire wacu nagumba rero aze tumuramutse hama atwibwire yongere aramutse n'abakunzi ba Black FM ndabaramukije mwaramutse neza mumeze neza mumeze neza turashima Imana mwegera ka micro murashaka kuramutsa abakunzi ba Black FM mwongere mubibwire ndabaramukije cyane abo muri Black FM hama mbanje kubashimira cyane ko mwadutumiye hano muri studio yanyu nkaba nitwa Muhawe n'Imana Marie Chantal nkaba ndi umurundi kazi nkaba nkorera mu kigo cya Mise Viva nkaba ndi umu artiste Chantal uyu munsi mwaje mu kiganiro inkingi y'iterambere mbega iyo bavuze inkingi y'iterambere mwe mutera mwumviye iryo jambo nubwo ari kirundi gikomeye cyane ariko jenca numva yuko ari ikintu ari urufatiro rwo kugira ngo umuntu atere imbere uwo ari we wese ari umukenyezi canke umwigeme aka karimbo nako sinzi ko wakumvise kariko karavuga ati ngo numuderi numuderi mbega Chantal turi kumwe uno munsi bavuze umuderi we wumva iki mbega niki kutera wumva muri wewe umuderi je ndacumva nkuko ari ushaza umuderi ni kintu kera umuderi hari isokozo basokoza abakenyezi kera barasokoza imishatsi igasa n'ivyimba hejuru n'ubu mbona umenga abarundi kazi bariko barabyijukira barayikwegesha n'ivyuma bishushe cyane gacu usanga rero hejuru n'umuderi vyari ivyo wasanga ngira nimi uno musi twitwa gacube ndabizi oya sagacube uno munsi
benshi baca bashira ko ibi menshi ugaca usanga ni ingata wikoreye kera rero babigira n'ivyuma bishushe bakabigira yego hama imishatsi ikavyimba bashizemo n'amavuta basigamo hama ugaca usanga rero umukenyezi ukaca uvuga ngo yasokoje ngo umuderi. Wow. Tukiri muri ivyo nyene vyo gushaza vy'abakenyezi bo ngaho hambere, aho hambere abakenyezi barashaza cane ugasanga barambaye ibirezi bakambara ibihete bakambara inyerere mbega ivyo bintu n'ubu vyo bikihari? Birahari kuri bamwe bamwe ikizungu caramaze kuba mu barundi kazi cyane usanga bambara amashenete y'ivyuma ariko hariho n'abandi bagishaka kugira ngo umuco w'u Burundi ugumeho bijye bya kera ugasanga umukecuru yambaye igihete mu izosi yambaye ikidede ubu hari n'abasigaye bambara ku maguru murabibona gisagara cya Bujumbura ugasanga yambaye utudede ku maguru ugasanga yambaye utudede ku maboko nkuko naje mubona ko naje naberewe cyane kandi ndazi ko mberewe nawe uravyumva yes. Naje uyu munsi ndabona Chantal yangiriye akantu basha sinzi yuko mukabona ngira ngo murabona ntimwari mumenyereye naho mutayibona ndambaye n'uduhereni Chantal nakwatagira ariko Chantal nagwanda kubaza ati none wewe watanguye gukora ibi bintu ryari? Ibi bintu nabitanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 mu 1999 niho watanguye gukora ibi bintu vy'ibidede? Ego ariko nari ku ishure narajisha cyugiye narajisha amaga yo kwiyogesha mu maso kuko nari ku ishure ariko mu nyuma narabihagaritse kubera ishure majeje ishure niho naciye ntangura gukora ibi bijanye n'ubudede yego Chantal uratubwiye yuko watanguye gukora ibi bidede kera cyane umva mu 1999 ariho nk'abantu ngira ngo batari bwana bariho bariko baratwumviriza mugano nugerageje kuraba agaciro canke ikibanza baha ibi bisharizo muri ico gihe cyo mu 1999 muri bibiri nuno munsi ubona mbega nico kimwe canke bimeze gute? Oya si cyo kimwe ahubwo nta n'ivyari bihari narabijisha kubera nashakaga yo kwiyogesha byonyene ariko uno munsi n'ukuri ikintu citwa umuco gushaza birateye imbere cyane novuga nti birateye imbere cyane ariko bitangwe gutera imbere muri 2018 iyi myaka niho bitanguye kuza biboneka abantu bashaza ukabona yuko yambaye utuntu ku maboko twinshi batwita ngo nutudede tujye dutoyi ngo nutunyangari yego niko batwita ngo nutunyangari ugasanga aratwambaye ari twishi cyane ubu rero niho biriko biratora inzira barundi bijukira kumenya iyo mideri yego watubwiye yuko warakoze amaga gusa uyu munsi jewe wanyambitse ikidede none ni ryari wavuye ku maga ukaja ku bidede n'amahereni? Natanguye ibyo wonye muri 2016 none natanguye ibyo by'ubudede natanguye kubona abavuzi b'ingoma ukuntu bambara ubona ko ari abantu baba baberewe cyane gose vraiment ku maboko mu mutwe ugasanga bambaye amayugi ku maguru ugasanga bambaye ibindi mu izosi ndabona yuko ntegerezwa guhindura none ko biba biri mu idarapo y'igihugu cacu rero nca ntangura kuza nkora iby'abavuzi b'ingoma ngaca ntangura kubona abandi baza bavuga ati nkorera ariko ntushire mu idarapo ry'u Burundi ushire mutwi wawe nshire mutu amabara ashaka urumva hama ca ntangura kubona yuko abantu bariko barabikunda niho rero nabitanguye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2016 none aciye nimve rero kuja aho abandi bari
ndaja mu kibanza mu kigo ca Mise Viva aho hari muri 2017 yego uca utangura gukora ibindi bise n'ayandi mabara yego neza cyane ndakora amahereni cyane ngora kwiyumvira ibindi bintu nshaka gukora atari mu budede urakora n'ibindi bintu atari mu budede neza cyane byinshi cyane nk'ibiki nk'akarorero nuko nta karindiriye mbona hano iwanyu ndakora amahereni muri karindiriye zaheze ndabyizeye zaheze wow zataye igihe ndakora ibyo bikarendire ndabikoramo amahereni ndabikoramo ibyo ku maboko ndabikoramo ibyo mu izosi nako ku kuguru kandi uradazi ko gashobora kubera hama ndakora amahereni yo mu nazi inazi uhejeje kuyifungura ko ari cyamwa harimo amazi ayo mazi barayanwa hanyuma harimo akandi kantu bahekenya hama ikinyuma gishishwa cyayo baca bagita jewe ariko sindagita uca ugitora yego ndagitora nkakoramo amahereni wow mu yandi majambo urumva uradufasha no gukingira ibidukikije neza cyane mbega yoba ariyo ntumbero ufata ibintu bataye akaba ari byo ukoramwo canke nyene ni mu yahe ntumbero ufata ibyo bataye ugasubira kubikoramwo ayo mahereni hamwe n'utwo tuntu two mwizosi iyo ntumbero nayifashe ntanguye kubona nk'ibintu bataye urabona ko abantu baca biturira ugaca usanga nk'akarorero urashobora gufata impapuro ukaziturira mu rugo urimo ugasanga imyotsi yinjiye mu nzu ugasanga imyotsi irikira ababanyi bawe ntibariko barabona yuko bakabona ibintu by'imyotsi biduga kamenga uri kurabajena jewe ibyo nabikora kugira ngo gusukura aho mbaye aho mbaye kugira ne kujena ababanyi nkaca nikoreramo ibyo bintu ibishishwa by'inazi ntibibora oya ntibibora umuntu ariko ararima ahantu haririwe inazi igumaho ntibora ego ntibora gaca mbona yuko ninabifata nkavyegeranya bizotuma nk'umuntu ateye ka karima ko mu rugo bya bintu byabiye kwishishwa birashobora kumworohera irengarenga zikamera neza utuboga yateye mu rugo tukamera neza bya bishishwa bitatumye ibintu bitamera neza rero niho naciye ndazifata nkazegeranya nkora ngenda n'ahantu bakora amavuta y'inazi nkabyegeranya hanyuma nkazokoramo amahereni kandi ayo mahereni ndayagurisha sayo nambara gusa urumva urayagurisha ndayagurisha mbega none burya hari ikintu wowe umaze gukura muri ibi bintu byawe ukora cane kubera uriko uravuga ati ndabigurisha niciye n'inco ciyumvira ati none Chantal turi kumwe mbiga bimeze gute yoba amaze kwikenura kubera uyu mwuga wiwe wo gukora ibisharizo by'abigeme n'abakenyezi watubwiye yuko n'abavuzi b'ingoma nabo nyene bakorera ego ibyo nkora ndabikoramo amahera nkarihira abana amashure bagafungura muri ivyo nyene ukora ndambara muri ivyo nyene ukora neza cyane wow nta kandi kazi mfise nivyo nyene ukora kuva ku wa mbere gushika kundi wa kuva ku wa mbere isaha imwe yo mu gatondo n'inusu mba navyutse nkoga nkagenda ku kazi ku kazi kawe ko gukora ibinyene n'inusu urumva Chantal mu buzima bwiwe saa moya n'inusu aba ari ku kazi kiwe ko gukora ibisharizo neza cyane kandi agaca ataha saa 11:30 mu yandi majambo y'amasaha nyene n'abarya abantu batonda mu biro tumenyereye batonderako nawe niyo utonderako kandi kiryoshe vraiment kandi ndihuta sincegwa ushika nyene ku isaha none ugerageje kuraba hagati y'abarundi n'abanyamahanga ni bande baba bashorera cyane ibi bisharizo byanyu abanyamahanga baradushorera cyane kubera iyo bumvise ari ikintu wakoze ugikuye mu bintu wahinguye bivuye nyene mu gihugu cy'u Burundi barabihurumbira cyane bakumva ni ikintu gikomeye umweretse iherene ryo mu mukuza sinari nawe uvuze naryo nyene n'umukuza nawe nyene urawukora ego umukuza waramenetse ndakora mu iherene naryandika ko Burundi nkagakata neza nkagaha ishusho y'u Burundi
nkandika ko Burundi ndakora nkagira Afrika nkandikamo Afrika usanga ni hereni ryiza cyane umuzungu aribonye acabona ko ari ikindi kintu kidasanzwe ko marazi kubamenyereye bya mashenete y'ikizungu y'ivyuma rero abarundi nabo uno munsi ndiko ndavuga umurundi ntagikunda cyane ngo yambare ihereni ry'icuma oya hariho impinduka ziriko ziragenda ziba ku barundi bagenda bakunda ibyabo bakunda ibivuye mu bintu ibinyene biri novuga ati biri naturel ego murakoze nico mbona kiriko kigenda ndiko ndabona yuko uburundi buriko buragenda bugira kanovera mu mico ya kera y'ikirundi ego je ndumva yuko ari ibintu biryoshe cyane mugatse ukiri ngaho nyene mbega Chantal none wibaza yuko co bari giki gituma abazungu bahurumbira canke abanyamahanga muri rusangi bahurumbira cyane ivyo bintu novuga ati vy'ibisharizo novuga kamazi wacu gusumba abarundi icyo novuga burya abarundi n'abantu bakunda utw'abandi ega nene umva nabo bantu baca baba bakunda utw'abandi kuko bakunda utw'iwacu nabo nyine baca baba bakunda utw'iwacu abarundi barakunda utuntu tuvuye hariya murabona yuko hari n'abavuga ngo je ngo nshaka nk'ugwaruka ngo je ngo nshaka ngo kuja ngo kuba hanze kandi atacyo igihugu cy'u Burundi novuga ngo kirabuze gusumba ibyo bindi bihugu rero novuga nti kumbure usanga ari kubera bo baba babimenyereye akavuga ati ibi nama ndabibona nibisanzwe akabisuzugura nibaza yuko ariyo mpamvu usanga badahurumbira cyane ibyabo bagahurumbira iby'abandi ariko nkavuga nti bohurumbira ibyabo nyine tubikunde yego hamugerageje kuraba mu barundi mbega abo mubana hamwe n'abandi bataba bakuzi nabahe bahurumbira ibintu by'iwabo ko bavuga kenshi ngo ikibano kirakengeretse cyane mbega byo ariko bimeze canke wewe abo mubana baragushorera cyane gusumba abandi muba mutazinanye abo tubana igituma banshorera nuko babona mbegwa bakibaza ujya umuntu asigaye akora hehe umva bashaka kumera nkaho kumenga asa neza ego rero uko wifata uri kurakora ikintu cyawe kikurimwo bakakibona barakubaza bakakubaza mbega kano wowe wakaguriye wagakuye hehe mbe tukiri ngaho nyine shana tukiri ngaho nyene hari abantu usanga bakora ibintu mugo ugasanga barabikora kugira ngo babidandaze nk'aba abantu barima usanga barima nk'ivyamwa muga batigera babifungura mbega Chantal wewe kwatubwiye gukora ibintu haba muri ibi bidede haba mu bisato vy'inka umengo watubwiye gukoramo naho nyene ibintu bihora bishikugiye nko mu rubanza ukagenda wambaye ikintu nyene cerekana imico n'akaranga ciwacu neza cyane jewe genda umunyakaranga umurundi kazi w'umunyakaranga jewe nk'akarorero ngiye mu rubanza ndavuta icyo bita urubega ku bataruzi rwa rumeze gute urubega mu ntara ya Muramvya barabyambara cyane urambara igitenge ukagicishamo umugozi hanyuma ukambara nk'imvutano ugashira ku ikindi gitenge hejuru hanyuma gaca nambara n'ibidede mu izosi nkambara amahereni nkambara ku maboko usanga mberewe yego gusa rero sabigeme benshi bakunda kwambara nk'ivyo bintu vyawe saba kenyezi benshi bakunda kuvyambara mbega nakaye kajambo wombwirira abakenyezi n'abigeme usanga vraiment mu manza bambaye nabi kandi mu Burundi twifitiye impuzu nziza n'ibisharizo vyiza bishobora gutuma umuntu yambara akaba aberewe kandi yikwijije n'igiki kintu mushobora kuba tubwirira Chantal jewe ikintu nobabwira nuko umukenyezi iyo yambaye ibintu mu izosi burya aba yikwije umukenyezi yambaye akantu mu mutwe karimwo ibideda kakambara mu mutwe akagafungisha imishatsi ababerewe umukenyezi yambaye ku maboko kera ho barambara n'ibyo mu nda mbega ubuho ntavyo baba bacambara bamwe baravyambara
abamaze kumenya yuko ari imico ya kera y'ikirundi nosaba yuko muza murabahimiriza bazi baravyambara Eh. wowe urabikora ivyo mu nda yego uhora ubona babigushorera cyane gose Wow. cyane gose yego ndashimiye abanshorera ahubwo ibyo bintu ivyo bintu yego bazi barabibwira n'abandi ego Yego. ego bakunze ba Black FM rero murumva yuko nga muri studio za Black FM twarose umunyamideri wa munyamideri atabigira umwuga gusa murumva kari ubuzima bwiwe yatubwiye yuko yabitanguye kuva kera cyane hamaze aragenda bukiye buke ubu ageze aho bimutunze bikamutungira abana bikamunamusomesha ku ishuri hama ikintu ushaka iryoshe nuko niyagiye mu manza mumva yuko agenda vyambaye rero ndashaka namwe mu dutelefone mutubwire mbega mubivuze kiki mubona aho mu kibani wanyu mbega ibisharizo vya kera biracijukiwe cyane nka kera nyene mubivuga kiki inimero ni yindi nyene ni 65 amajana 69 amajana 69 ndabibutse yuko turacari muri ca kiganiro cacu inkingi y'iterambere ni 94.9 Black FM ngo laba n'umuderi twirereye Chantal sije nakubwiye nunati wewe ngaha abantu benshi ndazi basubiza ibibazo byinshi byo kumenya kuri biga bintu surtout biga bihete biga bambara bariko baravuza ingoma mbega biga bintu mwamubikora muke bijya bintu ibihete babikora ni bihete nyene mbega ho biga abantu bambara bariko baravuza ingoma ni bihete cyane babyita ibitako none ko warundetse nka hariho ibihete hama hakabaho n'ibitako yego biga bintu bitandukanye baba babikora muke Chantal bijya bintu babikora mu budede n'umugozi yego Go. Bega hoba hariho akamaro ko kwambara ivyo bidede n'ibihete ku barundi kazi cyane cyane mu guteza imbere akaranga kacu nakaye hari akamaro kubera umuvuzi w'ingoma ariko aravuza ingoma urabona ko aba yikwije kandi arabegwa ucumenga nyene iyo vyambaye ucubona ko ari ishusho y'igihugu cy'u Burundi iyo vyambaye n'umurundi kazi agiye handi hantu akambara ibyo bintu cubona ko ari umurundi kazi ariko umukongomani iyo agiye mu rubanza n'umurundi bicaranye umurundi kazi bicaranye umurundi kazi abashaka yuko nabaza kwambara nk'umukongomani ariko sibyo dukwiye kuba abantu abarundi ukamenya umurundi kaza hano yicaye ukamenya n'umukongomani hano yicaye kuko umukongomani uca usanga wewe yambaye bya bindi byabo by'ibyuma umurundi kazi rero nawe aba akwiye kuba yambaye ibidede nka kujya kwa kera mpora ndyoherwa cyane iyo mbonye ibiganiro by'abantu ba kera kuntu bambara abakenyezi bakaca bagenda bavyambara baragwa gasore bandadaye abakenyezi babo baba bambaye ibidede ntibambara amashenete bambara ibidede byo mu biti kandi ugasanga baraberewe cyane gose yambaye imvutano ziwe wasanga aberewe kandi ukabona yuko ari umukenyezi yiyubashe yego urumva mu yandi majambo kwambara umwigeme cyangwa umukenyezi akikwiza birerekana n'icubahiro ciwe mbega none nakaye kajambo wombwirira abigeme bashobora kugenda nko mu rubanza ugasanga bambaye ubusa hamwe n'umuntu atinya no kubatuma nigiki kintu wobambwirira Chantal no babwira nti yuko bategerezwa kudata umuco w'ikirundi nibikwize kuko baba bariko barambura uburundi s'abazungu n'urukoba rwabo uko rusa ntibakwiye kugendeza amaguru hejuru ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga akiri muto akiri umunyeshure ugasanga yambaye uko yishakiye no bahanura yuko baza barikwiza n'abavyeyi kandi tukaraba abana bacu uko bambaye